Amazina yanje nitwa HABONIMANA Alexandre, nkaba ndi umujene entrepreneur asanzwe ari financé par PAEEJ, ariko iyo financement nkaba nahije kuyiramburusa. Ibi rero mubona ngaha uno mutawi wanje nta deni ririmo. Ibi mpingura ngaha nkora ngaha ni ibi indya z'ibitungwa, turagaburira inkoko, imbata, ingurube, inka, dini façon générale n'ibitungwa bijya les animaux domestiques. Narose financement ya 8 millions biciye muri concours. Hari concours yabaye niyo ya mbere, aho twagiye guhiganishwa imigambi, hama nanjye ndagirirwa amahigo ndashikirwa. No kuvuga imbere yuko mba finance nari mfise amafaranga make nakoresha muri iyo projet nyene, amafaranga atashika no miliyoni, yari make cyane. Ariko maze kuronka iyo financement byaratumye menyekana cyane, mbere nja gukorera aho abantu babona kuko mwico gihe nakora nk'uwinyegeje. Rero maze kuronka iyo financement naciye nja habona, ahubwo mbere ntangura kumenya n'abantu benshi batandukanye, nkora nunguka, arivyo no kwishimira n'umunsi. Munotera ubwo rwaruka rutiyumvira kuramburusa kumbure kandi riko rurakora, nuko bokumva yuko iyo urishe yuko ubuciye inzira. Iyo usabye umuvyeyi haguheza ikintu hamukagimusubiza, cyangwa ari wese anaho uba kudandaza turi muri business ukamusaba amafaranga canke ivyo udandaza ukabimusubiza, ubu rose hagisiyo kuronka ibisumba nk'ivyo. Kandi cico no hanura abajenerere nuko boramburusa bakumva ko atari ingabire, ahubwo ari amafaranga adufasha kugira ngo twiteze imbere, tuyahereze n'abandi bajene nabo biteze imbere kandi.